harya murabona abandi bagira jewe ntunzi je ndafite leta Uza amafaranga kamahera uza amaya nawe aho mugenda kugenda nk'ikama ntabwo kwanshoboye ndashoboye ntagira wanje ukora zinga ntarafite amafaranga banza urabe neza ugende ukora akazi kameze neza je ndashoboye hamwe muce munyukira ifoto nta kibazo uzi ko cyadiri cyo wanje sawa kora mwanya mwiza Glory, glory, glory. Mana uri Imana nziza, uri Imana nkuru, uri Imana y'urukundo. Icyo bituma umugore adatanda imbere yawe. Ndakweretse Mana Timotari Mana, reka umutabare bwirukiro. Mana ndakweretse Solange Mana, ukure mu mutima w'ikibi papa. Yesu, ubuzima bukora wengenda ubuzima niwe ushoboye byose papa jewe ndetse ndashoboye Jesse nirizamu akazi naraye ndakarangije abahungu banje bagakoze neza kandi kwereka ifoto ya kankindi fye kandi yafuye kandi aho urabona ko abantu bose bazokibaza yuko yagize agahinda akaca yiyahura bomba ngende ndamufunyiriza urugendo Timote nawe fise uburozi natumye hanze bwamaze kushikira ndabufise hano mu koti ndamutera agashinge kamwe nyuma y'iminota 5 azoba agiye fye azoba ari fye hanyuma nyoko bukwe nawe abashagira agahinda k'umuhungu wiwe ashaza kurekuza Amen. Haleluya. Mwe muyerageje kunzako. Ijoro ryose naraye nasinziriye. No mukanya gaheze. Mwe muyeraranje karambwiye ati genda usengere umuvukanyi Timote. Imana irambwiye ati genda umusengere kuko hari ikimana igomba kwikorera ubu nyene. Imana irafite ikigomba kwikorera ku muvukanyi. Mama kinjura gato. Haleluya. Kinjura gato namusengere. Ndamusengera mushe mu biganza vy'Imana. Ndizeye neza ko ari ikimana giye gukora muri kano kanya. Nk'uko Imana yabikoze hatandukanye. Imana yarabikoreye abatari bake hirya no hino. Mwami Yesu, Mwami wera, warabikoze hirya no hino. Muhana, urabiretse bibe? Mwihaye guca imanza mudashoboye kuko mushize itabereye. Mushaka kugira ubutungane namwe mudatunganye. Nicyo gituma amaso yanyu nayishije kubona byose kuko mutagira ukwihangana no kwizera. Nabashyiriyeho umunsi w'urubanza kuko nzi ibyo mwakoze byose. Urubanza rwanje ruratunganye kuko nanjye ntunganye. Abo nciye urubanza nabo nkunda, niyo mpamvu ndabakira urubereye. Mureke guca izitabereye kubera ngo ibyo mwaciriye abandi nize zibarye ku munsi nyawo w'urubanza. Genda ibyo ubonye urabonye. Haleluya. Mana nziza. Mana nzima. Haleluya. ubona umwana wanje azagukira Mama umwana arazagukira. Mwe muyera rikaranzako. Imana ikiramvugisha. Kinjura gato. Mwe muyera rikaranzako. Bisa gato. Tangazi kikorera. Imana
yo mwana wanje arakize pase Imana irakotse urakotse musengera urakotse Imana ishimwe Imana ishimwe Hariho mama jewe hari ibintu bizazaniye kuva nikanguye umukunzi wanje Solange sindamubona ngaha Solange aramahoro Numva ko Solange yabaye hitanwe na ya mpanuka mwana Solange ntacyo yabaye umura dutahe muhira ivyiwe ndabikubari mama iryo ni shari mama iryo ni shari n'ukuri je no kubwira ko ari shari ubu rero Kankindi yaraje arabumvisha yuko Solange yagombye kunyica Kankindi n'umukobwa yamunze ndamubenga ntabwo yari kubona urukundo rwacu ruko rugenda neza hanyuma ngo anezerwe mama abasi b'urukundo ni beshima bagwanka birago baruzuye kuri noza niko bimeze jewe narabivuze nabisubiyemo inciro nyinshi ndabwira ko umwana ashobora kuba ariko arenganywa ariko arazira ubusa ariko ni vyiza kuje ni vyiza kugira ngo ngifate mu minwe bya mwana arabiko yorengana ariko mwana ariko ngaho naho hari mwebwe mwoncungiye ni mwagiye gushigikira ngo bashire mu gasho umugore wanje ariko mbwa ntacu Solange sije yagirizwa kugomba kwica hari uwundi yagirizwa kugomba kwica ubu rero icyaciwe aragihanagura reka uno munsi nkeneye yuko uno munsi nyene Solange asohoka mu kasho mwe gusa ni mundangire ahafungiye suko hanyuma ibindi ndavyimenyera cyane gose kuri mu abantu ntababeshe siniyumvisha ukuntu abantu bose bahagurukiye icyarimwe bakagwanya umukunzi wanje gushika wamushisha mu kasho sidiko ndibaza imyaka twamaranye yose atari bwagerageze kwiyumvira kunyica ubu niho hari hageze ko agerageza kugomba kunyica jewe mama na wewe byakugendeye gute ko narinzi gukunda umukaza nawe kubi erega bamufatanye itonga iryo video Kankindi yazanye yaragiye rero akoresha montage acaraza arabahenda namwe muca muremera n'abaganga barabibonye mwe Kankindi nabo muzi Kankindi n'umukobwa yankunze nkamubenga bigatuma agirira ishari mwene wabo Solange yari gukora igishoboka cyose gushika yamukire Solange ahubwo nyene hari hehe nyene ahubwo yaza nyene nkabanza nkamumaramariza ngaha nyene imbere yanyu ari kuvaho ahereje gushirisha mwene wabo mu gasho akumva nuko watoya kenge wakangutse yaciye anyika nka soro nta nuwasubiye kumenya irengero ryiwe gushika nawe masaha twica yaho nuko nyene yarazi ivyo yakoze yarazi yuko n'Imana idashobora kumubabarira yategetse kunyika nyene akomoka
ahubwo sheri nibaza ko yaciye yahura. Vyiza cane kuje. Ngwino usobanura ubuyobe bwawe. Wari uzi rero ko nzoca ngira ko ugasigarohemukira abo nkunda. Nababwira ko kumumbona nari nagurishijwe ngo nicwe. Mana mutabare Timoteyo, umuha ubuzima bukora wenyine ubuzima. Niwe ushoboye byose papa, jewe sinashoboye. Ukurambura mask. Arazo nkwegera. Uratanguzana by'amaranga mutima yawe mukatsi. Braza ubiza nakubwire braza. Hamwe bagutumye kwica umuntu. Ugaca usanga ni mushika wawe canke mama wawe. Wowe wande bimwica. Banza murekure. Banza murekure. Nibaza ko baduhemba. Baduha amafaranga. Fata amafaranga yiwanje atware yose. Nta muntu aho mureke. Umugabana wanje utware wose mugubu mureke. Habe benda byimenya. Koya, humura ntacyo. Humura. Jembe wamenye. Jende umuhungu wa muhorakeye. Uri mu cikanje papa we yamfashije ibyiza byinshi. Nakamara ko kukwica. Humura tekana ashira umutima mu. Gusa ikintu kimwe ubundi. Sivyo? Twebwe twaje mu kazi. Umubozi yaduha amafaranga tuza tukwice. None turi kukwice kubera imishikanje. Uwere nkundire tugomba tukumanike kitoko twakwishe tugufotora amafoto tumushyira amafoto muri telefone sawa hama ibyitwe tuzoturangije ko ntacyo habo hageze yuko ndagusubiza ibyiza papa we yankoreye yaramfashije cyane ibintu byinshi reka ndagusubize ibyiza papa we yankoreye tekana nawe brother reka tugire systeme tuze kumenya ko twagije diri wa amafaranga utware yose umugabo jewe bitumwe cyune mu kikanje sawa reka rero dukora uko nyene turamwereka n'icyo cyane ukuntu gushimira Imana yamujuje kuba umugisha gusa rero wabaye mwiza wa muzima ndakwinginze hari umuntu ari mu bitaro mufashe tukanda kumutorokesha kuko umwanya n'umwanya bomwica mvuze nakubwire mushiki wanje uburyo ikigo turakora dukorera amafaranga kandi aboneka urazi ikibazo cyo kwica nawe sibyo uwe hamwe twajana kwa muganga bagaca babona baduha amafaranga tukwice turi kumwe cyo bikibazo kuri twebwe sivyo uwe rero kana baba ahanda gutwara uburagumyeho buridegeza hama kwa muganga naho ucuma amafoto yuwo mugwayi hama cengenda bitana abapampe biwe wanje dusanzwe dukorana hama tumurabe tumubonye tumutorokeshe turamuzana aho tuza kwa twagushize gute namahoro byagenze gute byagenze neza umugwayi yatashe areka kubesha yakize bamutanya ariho ndi nivyo niboneye n'amaso yanje yego Mana urakoze kubona umugore yajyana ubu rero n'amamvi hariyo kwinyegeza tuje tujyana kwa Timoteyo kugira ngo ndabe ko nomukura mu menyo y'igishitane ngo nisoranje cyo bitwaye uravuga ukuri kose ndabivuga ntuje gutinya ntangorane fungura rero tutunzaniye mwomenye uri nyuma y'ibi bintu byose
ndazi ko mwokumirwa nawe nta wundi ni pasiteri ko amashitani kwa na Yesu muranyumviraga yemwe urabona ngo arakora Imana mugisha unyagiza je umukozi w'Imana nk'ivyo byibara unyambika ibara Yesu Kristo w'i Nazareti ariko Imana ikubabarire umukobwa wanje Imana ikubabarire wacha babwira ukuntu yabaha amafaranga bakubwira mu nyiki bavyeyi mukoraniye hano nkuko bisanzwe umuntu ari duhaye akazi kugira ngo twice ujya mu demu ni umumanagere wacu pasiteri inde wewe nyene ntubizi akazi dukora ubu rero wajizananye rero nuza kugufasha ikinyoma tuweza ngo je murashobora kumpenda nkuko mwahenze abandi mukamushirisha mu kazi subiza amaguru ku isi sha Jesu uko bampenda Timote tubwize ukuri bazi Solange arabisinda yawe jewe kandi rero kumbeshera mama igihe pasiteri dukoranya akavuga ko Solange abisinda y'umuhungu wawe nawe ntiyamvuye hasi akemeza ko abisinda ndetse Solange namumubonaho ari bungenze arafisinda ya Timote nukuri Timote yaratinya Imana ndazi neza yuko ico catoga ikora ndetse na Solange ubwiwe ariko kunyibwira ko batarigira baryamana na Timote rero je ivyiyonda ntavyo numva je numva ivyo uwo mwana mwobihora umuntu akazobiganira na Timote yamaze gukira ico gihe kankindi nawe warafashe ijambo ngo mvugire ego umenyereye umbeshera kuri no sahe bagibwe ko ndi na mwene wayo Timote Solange ndarayifise ako si wowe ni wundi muntu none sora ane burya urafise inda oya manyina barambeshera Yo Solange mwana wanje si wowe wambwiye ko ufise inda y'umuhungu wanje Timote ibintu biriko birancanga ariko ntaco reka nta bintu vyo gufata minenegwe reka dufate umwanya tugende kwa muganga turabe kwanza ko Solange yoba afise inda ivyo ndayifise nukuri ndayifise ariko ntabwo ari ya pasiteri funga pasita uracyakeneye ibindi vyemezo numva n'isoni zo kugira ico mvuze imbere yawe ahubwo nta n'imbabazi ntiye Timote Imana ishimwe ko ikurokoye mu rupfu kandi ukuri kose kukaba kugiye ahabona ikaba inakurokoye mu buryarya bwa mwene wacu Solange Oh, baby, what she said. Ah, boss. Good. I'm going to my boss. Huh? Sikai wambara gutya no kuri kose. Yes, nigga. New style from Burkina Faso, you know? Okay, bize tubanze tuvyihoza shaba. Mbwira impamvu akazi kanje wagataye. Oya, je ndibaza ko nako nyumvira ko mwarabivuganye n'urya musheri wawe Solange. Koza Solange ganda kubwira ingene ameza Solange. Ibyo Solange ni kinyonya, bateri faible. Kandi attention n'abagore bavyibusha, abakobwa bameze nk'abantu bavyibushe cyane. Bajyana n'amabateri faible. Every day, imisi yose uraza ngonda mama heka.
amahera no nkaje rero urabona nkaje nifite akabiri gato gato mwari nifite n'umutima muto nawe ndamu kandi kamafati yabaye menshi ngo gende ko ndagavura ngo gende sigaye nkunda ababebe niyo mpamvu ceni bibera nk'umuniga ubu nabaye umuniga 50 cent man ariko rero akumvugizo bwa bundi mwache nk'umushira pasitori hamwe n'urya musheri wawe Solange mwikasho rero ndibaza ko abantu babakizo n'abantu bafise ikigo kwege mwache muhitamwe ko mugabo si byiza frame niyo mpamvu Jesse bakurikirana gato urumva rero kuva nibera ukunyera umuniga bizaba bya Solange tubyihorere kubera yavuye mu buzima bwanjye ikintu nshaka no kwihindura ingendo imyambaro kayihindura bavyumva hanyuma kagaruka ku kazi ubu ndahibereye oh my god ariko uyu sawa zo vyiyumvira mayinigo nacho Timote mwana wa mama urambabarira erega ivyanshikiye ntawe bitoshikira nawe byo gushikira hanyuma urambaririra abo twari dusangiranye uburongozi batore undi murongozi ko jewe ngaha ndabona ko kuhava atari ubu kandi icizere mbona ko oya pastor oya ntugire ikibazo ishengero ni ry'Imana ishengero sigi wawe no guhana makuru yuko bamaze gutora uwundi murongozi kandi baragusengera ahubwo gusa reka ntacyo ni wigire nari nguzaniye ako kantu nyene kugira uzokifashisha reka cyo ndabana Solange ngene ndamuravye murakoze muhora mucira imanza abandi kandi namwe ubwanyu mutarabanyakuri mugasengera abagenzi banyu ngo batungane namwe mudatunganye ndacyari ku ntebe y'imbabazi umuntu naremye ndakeneye ko ngarukako nubwo tworeka kuvugira uhoraho Imana yacu ngo yohagurutse ibiti n'amabuye bikamuvugira ariko rero akumvugizo bwa bundi mwache nk'umushira pasitori hamwe n'urya musheri wawe Solange mwikasho rero ndibaza ko abantu babakizo n'abantu bafise ikigo kwege mwache muhitamwe ko mugabo si byiza frame yewe bahe ntukijijwe ariko Imana yakuvugishije no kuri ni vy'ukuri iyi nkuru yanje kuye gushikira abantu bose ariko mbere na mbere mbanza kwiyumva nabo nashirishije mu gasho